nagira ndabashikirize rero uko niyumva kuri uno munsi udasanzwe duhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariye kurwanya SIDA usanzwe uhimbazwa uko umwaka utashe muri kuno kwezi kwa Kigarama. Uno munsi ukaba wahuriranye n'iyugururwa ry'isabukuru ry'imyaka 30 ishirahamwe ryacu rimaze, hazoba ari umwaka kandi bizoba mu mwaka uza. Nk'uko nkunda kubivuga, abenshi muri twebwe twaracitse ku icumu ry'ico kiza roho nyanganda SIDA. Ego cyane twaracitse ku icumu kuko ntivyari vyoroshe ko umurwayi ava muri Afrika abandanya abaho mu gihe kiraho. Uwo bamenyesha ko yanduye yasa nuko ari nyagucibwa, byasa nuko bamuciriye ubwo gupfa. Nayo mu bitaro umurwayi wa SIDA yari urenze ko ntawe bashaka kuko babona umenga ntaco bomufasha, hama bagacamurungika akaja gupfira muhira. Abatari bake muri twebwe iyo ninda twaraye tubona ibibondo vyacu, tubona abo twubakanye, abo tuvukana babadutera bakadupfira mu maboko ataco dushoboye kubafasha. Aho ishirahamwe rero ryatangura mu 1993 nta miti yo gufufahaza yari ihari, na mike yari imaze kuboneka yari yabagiriwe amahirwe yo kuvukira mu bihugu bitunze. Ivyo rero vyaratumye abatari bake twatanguranye baramaze kurenguka ibuka. Imyaka 30 si igiharuro gisanzwe. Muri iyo myaka INSS yararokoye, Imana yayiciye ko sitwe twarokoye, Imana yayiciye ko hararokogwa ubuzima bwa bene Burundi, tukaba kwisi turiko uno munsi turiko turahimbaza ubuzima. Muri iyo myaka 30 INSS yarabaye iya mbere biciye ku banywanyi bayo mu guhangana n'ico kiza mu Burundi no kwisi yose. Muri iyo myaka 30 yatumye umukenyezi agendana umugera wa SIDA afatwa nk'abandi bakenyezi, akagira uburenganzira bwo kwibaruka. Ahano babwira ko nko muri INSS umugambi PTM ukingira umwana yanduzwa n'umuvyeyi wiwe warashitse kwihangiro ryawo 100% kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018. Nta mwana n'umwe yavutse umukenyezi agenda umugera wa SIDA kuri kigwa hano yanduye umugera wa SIDA. Muri iyo myaka 30 ni INSS yegeranije uburyo bw'amafaranga n'ibikoresho bitangura kuvura abantu bagwaye, harimo no gutanguza imiti yo gupfufahaza imwe twita ARV. Mu myaka 30 INSS yaratanze umwizero ku bapfakazi n'imfuvyi bagasubizwa agateka. Mu myaka 30 INSS yarubakiye inzu abapfakazi n'imfuvyi. Turacapangira abadashoboye kwipangira amazu kugira ngo babeho neza. Muri iyo myaka abarwayi baritagaho mu buryo bwose mu mashami 5 ya INSS Bujumbura, Gitega, Kirundo, Makamba na Rumonge no mu zindi ntara.